Reka nsubire kongera kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye. Mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi cane bitandukanye, cane kubirabana n'abategetsi bakomeye mu nzego zimwe zimwe zo hejuru mu gihugu. Turaza kandi kugaruka ku kibazo gikomeye cyane kiriko kiraba mu gisagara ca Bujumbura, aho kuri ubu umukuru w'iperereza mu gisagara ari we ariko yigenza nk'umukuru w'igisagara kandi wewe ajejwe ivy'iperereza. Uyu ni Elifazi Niyongabo, akaba ari we tuza kugaruka ko muri ano makuru cyane. Uyu akaba arongoye iperereza mu gisagara ca Bujumbura, akaba ari umwe mu bakozi ba SNL bamaze igihe kitari gito kandi bamaze kurongora iperereza mu ntara nyinshi. Aha turavugamwo intara ya Kayanza, Muyinga, Mwaro, Bujumbura ndetse n'ahandi. Ni umwe mu bakozi b'iperereza kandi amaze kuvugwa mu mabi menshi cyane, harimwo n'indiri z'abantu bafashwe bakaburwa irengero. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 Elifazi Niyongabo ari mu batwara iperereza mu ntara, udushe twabo twanyurujwemwo abantu benshi cyane. Muti rero izi mbaraga zose yoba azikura hehe? Ngo biragoye gutondeka amabi ya Elifazi Niyongabo yose uko yakabaye, gusa hari ikintu kidasanzwe kimaze kumenyekana. Umuntu aribaza ingene umuntu akora amabi nk'ayo yose ntigere ayabazwa, nkuko tuza kugaruka ku mabi ariko aragirizwa. Amasoko yacu mu iperereza akemeza ko Elifazi Niyongabo akingiwe bidasanzwe ari umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye, basanzwe bava hamwe aho bita mu Kaniga muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya. Gutyo rero Elifazi Niyongabo ni ntakorwako idasanzwe ishobora gukora ivyo ishatse atankomanzi. No mu gisagara ca Bujumbura uyu Elifazi Niyongabo ngo yigenza nk'uko yoba ari we mukuru w'igisagara. Hari vyinshi akora umukuru w'igisagara General de Brigade Jimmy Hatungimana atabizi canke akavuguruza ingingo z'umukuru w'igisagara. Elifazi Niyongabo arafise akura amategeko hiwe hatandukanye n'umukuru w'igisagara. Muri kino gihe cibura ry'igitoro, Elifazi Niyongabo niwe mwami w'igitoro mu gisagara ca Bujumbura. Ngo uzinanye na Elifazi Niyongabo ntubura igitoro. Abakozi be nabo bariko barateza akajagari ku masitasiyo atandukanye hirya no hino mu gisagara ca Bujumbura. Turaza kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa cane ku ngingo agenda afata umunsi ku munsi, ziba zivuguza ingingo ziba zafashwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana, nkuko tuza kubibagezako. Aho uri hose ndagwaye kaze muri ano makuru, fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuzucikanwe nayo dushikiriza, usangize ano makuru bagenzi babo aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabahaye kaze muri ano makuru. Nuko nabivuze, Elifazi Niyongabo arongoye iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Uyu ni umwe mu bakozi ba SNL bamaze igihe kitari gito kandi bamaze kurongora iperereza mu ntara nyinshi, aho twovuga nko mu ntara ya Kayanza, Muyinga, Mwaro, Bujumbura ndetse n'ahandi. Uyu ni umukozi w'iperereza amaze kuvugwa mu mabi menshi cyane, harimwo n'indiri z'abantu bafashwe bakaburwa irengero. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 hoho Elifazi Niyongabo ari mu batwara iperereza mu ntara, uduce twabo twanyujwemo abantu benshi cyane mu bukozi bw'ikibi. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 Elifazi Niyongabo ngahiganwa na Ponsier bigira uhiriwe atwara iperereza mu ibubanza be na Nestor Nyandwi yahora ari twara mu ntara ya Cibitoke. Imbere yuko tuza kubigaruka ko vyose mu buryo burambuye, gusa reka tubanze tubageze ko ibingibi. Ngo biragoye gutondeka amabi yose Elifazi Niyongabo yagiye aravugwamo, ni menshi cyane. Hano twibutse amwamwe yavuzwe cyane. Mu gihe yararongoye iperereza mu ntara ya Kayanza mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza, Elifazi Niyongabo yarahagaritse abantu batari bake bafatwa bagirizwa ko bagira abajabuke mu Rwanda canke bari bavuye mu Rwanda. Benshi muri bo barahohoteye bikomeye ku buryo bamwe kugeza ubu ari ibimuga, abandi barabuzwe irengero ryabo. Muri ico kiringo nyene Elifazi Niyongabo aravuga kandi ko hari abandi bantu bafatiwe mu zindi ntara, harimwo nabo mu gisagara ca Bujumbura bazanwa mu Kayanza kwa Elifazi Niyongabo. Bamwe baba barishwe baja gutabwa mu kibira. Muri abo harakekwa umukuru w'umugambwe na Debu Hugo. Hari amategeko yafashwe kumutakura n'abapolisi bagendana na General Gervais Nderakobuca. Kuva ubwo nta gakuru ka Hugo, hari amategeko.
mu gihe kandi yatwara iperereza mu ntara ya Mwaro, Elifazi Niyongabo yaravuzwe mu ihagarikwa ry'abanywanyi ba SNL batari bake, bamwe banakubiswe bikomeye mu gasho k'iperereza. Elifazi Niyongabo yaravuzwe mu nyuruzwa ry'umunywanyi wa MRC Rurenza Ngemero, akaba n'umukozi wa Protem yitwa Jean Pierre Ruharamagara, yafashwe n'iperereza muri Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2021. Kugeza ubu Jean Pierre Ruharamagara ntarasubira kuboneka. Amaze rero gushika kurongora iperereza mu gisagara ca Bujumbura, Elifazi Niyongabo yarabandanije kunyuruza abantu. Muri Mukakaro umwaka weze w'ibihumbi 2023, Elifazi Niyongabo yaragiye kunyuruza umukozi w'iperereza yitwa Desire Manirambona. Uyu yakoreshejwe mu kugandagura umushinga amateka Hafsa Mosi, amufatira mu Kayanza, amupfungira aho benshi bita kuri katedrale i Bujumbura. Mu nyuma aca musohora ijoro. Desire ntarigera asubira kuboneka. Kwigenekerezo ya 2026 Kigarama umwaka uheze kandi nanone w'ibihumbi 2023, naho iperereza mu gisagara ca Bujumbura ryafashe umwigeme yitwa Arlette niyo mwungere, rimufatira ku kabarabara kava mu Kanyosha umanuka mu Kibenga. Arlette niyo mwungere akaba yarazwi nk'umunywanyi wa MSD, kuvubwa nawe ntagakurukiwe. Nkuko tuza kugaruka ku bandi benshi yagiye aravugwa mu mabi yo kubanyuruza, reka dutangurire ku vyabaye ku genekerezo y'umunani nzero y'umwaka w'ibihumbi 2024. Aya yo ni amabi yakoze mu gice ca mbere c'uyu mwaka w'ibihumbi 2024, aho bivugwa yuko amaze kugira uruhara mu inyuruzwa ry'abantu baba indwi canke se barengaho gato. Dutangurire ku vyabaye ku genekerezo y'umunani nzero uyu mwaka w'ibihumbi 2024, aho mwigeme imyaka 24 yitwa Corinne Nizigama inyujwe n'abakozi b'iperereza bamufashe yururutse imodoka mu Gasenyi mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Naho kandi ku genekerezo ya gatanu ndamukiza uyu mwaka, umunywanyi wa SNL yitwa Joma Ndayishimiye yarafashwe n'abakozi b'iperereza bamukuye kurugiwe mu Kinama mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Saho gusa kuko n'abagwizatunga bagiye barajamwo, aho kugenekerezo y'umunani Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024, umugwizatunga yitwa Guy Ahmad Kuman yaranyurijwe n'abakozi b'iperereza bamukuye mu Bwiza hafi y'ibiro bikuru vy'igipolisi c'Inyamiramabi canke se police judiciaire. Nako kandi kwigenekerezo 12 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka w'ibihumbi 2024, umunywanyi wa SNL yitwa Jackson Hakizimana Batazira Nzovu yaranyurijwe n'iperereza ry'u Burundi ryamufatiye mu gisagara ca Bujumbura ribanje kumutega umutego. Suyu gusa kuko mu kwezi kwa gatanu ho habayemo vyinshi cyane biteye ubwoba, kuko kwigenekerezo ya 21 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024, umukukuruke mu gisirikare cy'u Burundi yitwa Emmanuel Ndayisenga yaranyurujwe n'iperereza ry'u Burundi akuwe aho adandariza muri zone Gihosha. Kwigenekerezo ya 27 Rusama, umukukuruke mu gisirikare cy'u Burundi nanone yitwa Serious Nzohabonayo yaranyujwe n'abakozi b'iperereza bamukuye aho yaba mu Gihosha rurari. Saho gusa kuko n'amabi yabandanije gukorwa no mu kwezi kwa Ruheshi, aho kwigenekerezo y'indwi Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2024, umudandaza Jean Marie Bizimungu yaranyurujwe n'abakozi b'iperereza bamufatiye kuri Shanike mu gisagara ca Bujumbura. Ndetse kandi no kwigenekerezo ya 17 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka, umukomisiyoneri w'amazu yitwa Diomede Manirakiza yaranyurujwe mu Gasenyi i Bujumbura, ahejeje guhamagarwa ku telefone n'umwe mu nderetsi z'iperereza canke se informateur yitwa Evaristo Macumi. Aba bantu baranyurujwe ntibarigera basubira kuboneka, abo biyongera ku bandi kandi batari bake banyujwe mu gisagara ca Bujumbura, mu nyuma batorwa nabo mu busho bw'iperereza butandukanye. Saha gusa kuko n'ubundi yagiye ariha ububasha budasanzwe bwo kuvuguruza umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana. Ico gihe bamwe bibaza bati ninde atanga amategeko mu gisagara ca Bujumbura? Ni mu gihe userukira umukuru w'igisagara ca Bujumbura yari yatangaje cese ko ata station n'imwe irekure kwimigitora imodoka ntonto zunguruza abantu bita taxi. Aha yari yavuze ko station izocimana izotegerezwa kwerekana urupapuro rwanditse yahawe n'abategetsi. Abataximani bari baraye banezerewe, ariko benshi batangaye ubwo amasasyo atari make mu gisagara ca Bujumbura yari ko arakumira amataxi. Izindi modoka zaranywe igitoro keretse taxi, izo
sitasiyo zari zimaze kumenyekana zacimanye, hakaba harimo nka sitasiyo Mogas VIP iri imbere ya radiyo Bonesha mu gisagara ca Bujumbura, sitasiyo bita Galerie Glick yo mu gisagara ca Bujumbura, ndetse na sitasiyo iri hepfo y'ahahoze Radio RPA, hakazamwo sitasiyo Kanyosha City Oil, sitasiyo Rubisi Mutakura, sitasiyo Pesto Muha, sitasiyo Mao kuri Avenue de l'Université, sitasiyo Alpha Oil mu Kigobe, ndetse n'ahandi. Aho hose bakaba baratanze igitora ariko bakacima taxi, hamwe banacimye n'amabisi yunguruza abantu ico gihe. Abacimana bo bavuga ko bakorera ku itegeko ryavuye ko hari Fazi Niyonga barongoye iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Aha rero niho umuntu yasigariye yibaza ingene Uburundi busigaye butwawe, aho umukuru w'igisagara atanga itegeko, ubujejwe iperereza nawe agatanga iryiwe rivuguruza umukuru w'igisagara. Bamwe bati irabaye intwaro y'ubusimbira hamwe, aho tuyoberwa utwara uwundi, aho umupolisi aja hejuru yujejwe intwaro ngo nakamaramaza. Ni mu gihe mu bataximani nabo bagize vyinshi batangaza. Umwe yari yagize ati sitasiyo Kanyosha City Oil iri ku mayira abiri mu Kanyosha, naho nyene batwimye igitoro. Twagerageje no guhamagara maire de la ville atubwira ngo ariko yitaba amanimero menshi y'abataximani ngo tugumeho kuri sitasiyo, ngo ntidukureho imodoka ngarahaca, ariko vyarangiye ngo twirukanywe. Icyatubabaje kandi ni amakuru y'umurengera dutanga, ariko aho tugiye hose bakatwirukana atakivugira, ngo biboneka ko hari hantu hava amategeko twe tutazi, kuko na bene amasitasiyo babanza gutelefona mu kutwirukana, ngo ntituzi rero abo batelefona abaribo. Hama ibitoro bakavyera imiduga y'amaferi promenade, nayo bakinywa baca bakidandaza kuri magendo, kuko arirwo rudandazwa rugezweko. Nk'uko twatangiye tubabwira, uyu Elifazi Niyongabo ni kimwe mu bihangange mu iperereza ry'u Burundi muri kino gihe, akaba ariwe karuhariwe mu kunyuruza abantu bakaburwa irengero, akabikora atacamira, yishimikije ko yegereye na Angelina Ndayishimiye basanzwe bavuga ku gatumba kamwe muri komine Rutegama. Elifazi akaba akora ivyo ashatse, ngo nintakorwa ko mu Burundi bw'uno munsi. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya y'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane nkuko duhejeje kugaruka ku budahangarwa ndetse n'ubudakorwa ko bwa Elifazi Niyongabo akesha gukingirwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Twabagejeje ko amazina y'abanyujwe bose gusa ntibasubira gutorwa irengero. Ni mu gihe kandi uyu Elifazi Niyongabo bivuga yuko ngo yoba ari nawe ariko aratanga amategeko ku itangwa y'igitoro mu gisagara ca Bujumbura. Ufyonde subscribe canke sabone rero niba utari wafyinda ko kugira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza, usangize ano makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.